bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwanya. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva e viens gusa ndaje nazumutima. Hari impamvu Imana ikoze. Amena. Kumbure nawe ushobora kufisa umugera wibaza ngo ni ingwara ya hatari idashobora gukira. Ako n'agapeti. Bwira mugeza ngo n'agapeti jouer. Umunezero afise iyo ntamaka microphone yari kubandanya aririmba. Mbwira nawe Yesu agukoreye nk'icyo. Abaye umuntu wagira kabiri hano akiriye hano sida. Imana irashoboye. Byukuri irashoboye kugira nawe nk'ibingana n'ivyo. Ntakubesha irashobora gukora n'ibiruta ivyo yakoreye ujya mwene data. Amena. Kubwanje numva umenga sinari nkwiye kandi gusubira gusigura kuko birisigura. Sinumva ikindi kintu nari nkwiye kuvuga kuri no munsi. Turaza kuvugana bikenya mugabe bitumvise n'ibinini cyane. Niyo ngwara ku isi itinyisha abantu wongo kweri. Ministère ya santé yitwa ngo ni ministère ya santé ngo na lutte contre le sida. Nibashya izindi ngwara zikomakomeye ziruta sida buriya zirahari. Sivyo none. Mugabo ntabwo bazishiramo kuko sida ariye bateye ubwoba. Ariko naga petit problème kuko kwa Yesu sida irakira. Sinzi ikintu novuga. Amen. Ugwaye ingwara ya tu malaria nijya sida mwene dataje kudushinga naye ko yakize birangana kandi kagwara kitwa ngwi kwa diabete, kwa hypertension, kwa kanseri, kwa menyo, kwa maso, kwa maguru twande. Amena. Reka kubw'uyu muntu twasengeye agakira sida kandi namusenge amezi nk'abiri n'igice gucyo n'amezi 3 ntiyakwiye. Buri jeudi nk'uko abivuga yama yatonze hajya ku muryango abantu kumure baba bibaza ati none uyu muntu yamagiye kwihana, yamagiye kuganira, yamagiye kugira gute. Mugabo hari cyari kimubabaje mu mutima yagomba ko yokira. Amena. Kandi era aba Yesu yamukijije. Munyemerere tukomere Imana amashi menshi 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 menshi. Amen. 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 Mubwira ati muri Hope Church sida zirakira, ibimuga biramuguruka, impumyi zirabona, ibipfa amatwi birumva. Amen. Mubwira ati Imana yo muri Hope Church iri live. Amen. Ni live turibonera Imana imbona nkubone. Amen. Ntabwo ari ya pirate, ni original. Amen. Reka dusome amajambo y'Imana. Amen. Murazi ko turi mu gihe cyo kugoroza kazoza kacu kagondamitwe. Kazoza kacu kagondamitwe n'abantu kagiye kugororoka guhera no munsi. Mu byo twari tumaze iminsi twiga, twari twinjiye mu ishikanwa ry'amaraso, maze turinjira no mu bicaniro, maze ngomba rero ishikana ry'amaraso niturahava n'ubundi turacariyo. Mugabo tugo dufata amashami ngira ndakubwire ntiwemere pirate original raje. Niwemere pirate original raje. Niwemere pirate original raje. Niwemere pirate original raje.
niwe mbere pirate original iraje. Hari igihe umuntu ahamuka n'utuntu abonye akahava atanimana mu kanya isase kandi ivyiwe byari bije bikomeye bimeze neza. Turacari kuri ya nkuru ya Aburahamu, kuko kuri Aburahamu hari ibintu byazibira kugira ngo ntazashike mu kuvyara umuzukuruza kuri we Yosefu umuzukuruza, kuko Isaka yabaye umwana, Yakobo umuzukuru, Yosefu aza kuba. Kandi ibyo byose byazibira kugira ngo Yosefu ntazashikirwe na cyane cyane Yakobo, kuko ari we ari Isirayeli, niwe amahanga yose aca yinjiriramo kugira ngo ashike muri Aburahamu, kandi na Yesu ntazashobore kuronka ingene avukira muri wa muryango. Bwana saide sana. Maze Satani yarakoze ibintu byinshi bituma Aburahamu yotwaye pirate, bigatuma yanka original. Reka dusome amajambo y'Imana mu Itanguriro 21 ku murongo wa mbere kugeza kuri 7. Itanguriro 21 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 7. Niwemere pirate ndugu yangu. Original iraje. Mbwira mugenzi ati niwemere pirate original iraje. Amen. Wahabonye acahasoma Itanguriro 21 ku murongo wa mbere kugeza ku 7. Uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze kandi amugirira nk'uko yamubariye. Sara saminda avyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe mu gihe cashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Umwana Aburahamu yavyaye amwita Isaka, uwo yavyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Isaka. Sara aravuga ati Imana irantwengeje, kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Ati hari uwogize ico abarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana, yamara amvyaye k'umwana w'umuhungu mu butama bwiwe. Amen. Buriya Satani aramenya kazoza k'umuntu, akakiga akakihweza, akacabona ati muri aka kazoza k'uyu muntu ndashobora kumuzanira igisa naco, kandi ndamuzaniye igisa naco arashobora gukwepa. Yinjiye muri iyo yindi nzira biba biheze, destin yiwe mbanzibiye ntazoba gishitse hahandi yakagombye gushika. Bwana saide sana. Satani arabona ati utegeza kuzorongora Janine. Satani abona ati worongoye Hawa, maze urongoye Hawa mukazobana neza kugeza aho uzorongorwa neza ukaba pasitori, ukazobwira ubutumwa abantu bakaza barakira za sida, zande na zande na zande. Abena ibimuga bikamuguruka. Satani akaca kuzanira Zubeda. Na Zubeda ari ngaha. Yayo no mazina bagake mu bapuru. Amena. Satani akakuzanira Zubeda kuko azeti ni yakuzanira Zubeda. Uyo Zubeda arazi gukubita umutwe sawa sawa. Muzora mugwana ijoro n'umurango agukubita imitwe aguhongora amenya abiri. Nikomba uziguna mucana kuva ico gihe ibyo pastor nizojamwo kuko uzoburi macungu guhera kuwa mbere kugeza dimanche. Bwana saide sana. Wowe wabona Zubeda aza yakaka cyane ukuyumvira ngo niwe Imana yaguteguriye, kumbe Satani yagukebereje pembeni. Ariko rindira original iraje. Hagari twari twaravyize, Hagari yaje kugira ngo akwepeshe kazoza ka Sara hamwe na Aburahamu. Mugabo Aburahamu yagize neza ko mu nyuma amaze kuvyara Isaka ntabwo yafashe Ishumayeli nk'umwana w'isezerano, nubwo yari umwana wa mbere. Mu gihe Abisirayeli umwana wa mbere niwe yabasamuragwa, no mu Barundi kenshi niko babigira, sivyo none. Ariko aza gufata Isaka kugira ngo kazoza kiwe arabe ingene kabandanya. Mugabo kazoza ntabwo kaje ari kose nk'uko byategerezwa, kuko bari bamaze gukevya igipande. Murazi ko kugeza uno munsi ari kibazo cy'Abisirayeli n'Abapalestina. Amena. Byabaye ibibazo. Ibyo byose ni ibibazo byaje kuba inyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza
byatewe n'umuntu umwe Sarayi gusa yasamaye afata incoreka ayishyira mu gikiriza cy'umugabo wiwe. Barasede sana. Aburamu nawe agira ikosa ryo kwakira pirate, yibagira ko original ije. Amena. Niwakire pirate, original iraje. Hari impamvu iyi message ije nk'ubu. Amena. Ibyo nari nateguye ntibyari ibyo. Ibi nabironse mu gatondo. Pirate ntuyiteho. Pirate iri kwiraza kandi iri kwirayagayaga. Genda pore pore, original iraje kandi ni iyawe. Amena. Reka mbereke. Dusomye muri Yohana 2 ku murongo wa mbere. Ubukwe bw'Ikana Yesu yabigenjeje gute? Zabazana imitobe itameze neza iya pirate. Iyo abanyabwenge ntibari kunywa kijya kinyobwa, ijya vino ntibari kuyinywa. Bongo kweli. Bari kuvuga ati ko Yesu ari ngaha, ndarindiri kuri za zindi zihava ziza ziryoshe. Iyo abari wowe ntiwategereza kwinjira kwanza muri ka kazi. Hari umuntu afite ikibazo cya decision agomba gufata, ndakubwiye nirindira. Rindira, original iraje. Amena. Kandi original iteguriwe wowe. Amena. Hari kindi kintu mbona ngaha Yobu mu nyuma Imana yamukoreye igitangaza, yaje kumuha ibintu incuro kabiri ya bya bindi yari yarahawe, bya bindi byari byatwawe bya pirate. Amena. Uzi ninda maze kubona umukobwa mwiza, ariko rero nubwo madamu wawe ubona ko ari we mwiza amara, Yobu yavuye abyara abakobwa ba mbere ku bwiza mu isi yose. Yobu 42 geza kuri 17. Amena. Umupapa umwe niwe yigishije abaza ngo none nk'ubu Imana yavuga ati amamariage yose ndakishijemo umurongo mutangure A0. Ninde yumva ko yosubira kuresha uwo babanu? Nanzi ko bacavugira hejuru ati tuzogumana nabo nyene dufise. Muvyifatamo gute? Tugira turabe aya majambo yo muri Yobu bayadusomere. Nuko Uhoraho aha Yobu umugisha mu gihe c'amaheruka kuruta icambere. Aronka intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'inka zirima 2,000 n'indogoba zivyara 1,000, kandi avyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa wa mbere amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Keziya, uwa gatatu amwita Kereni Hapuki. Kandi mu gihugu cyose nta bigeme bari bahwanije akaranga n'abakobwa ba Yobu. Nuko se aho nyene kandi mu gihugu cyose. Amena. Imana yamuhaye double. Uravye aho 14,000, uravye muri Yobu 1:3, muga Imana ikacimuha double. Amena. Ndagomba ababubakanye babwira nakajambo kubijanye n'ingene uyu Yobu yahavuye aronka abana beza cyane. Amena. Uwavyanditse yararabavye asanga nibo bakobwa beza mu isi yose nako mu gihugu cyose cya Uri aho baba. Rindira, original yawe iri kwiraza. Amena. Waritayeho kuri pirate, abantu baragukebeje bagushitsa kuri pirate kugira ngo barabe kudashika kuri original yawe, ariko ivy'Imana iguteguriye ni vyiza kandi biruzuye. Amen. Kumaze kurongora byaraheze, kumaze kurongorwa byaraheze. Kubari muri fiançaye kumbere biri hagati na hagati, senga neza navyo birashobora kuba byaheze cyangwa bimeze neza. Ariko ndiko ndakubwira ku bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Hari inzira uri kuracamwo bagucishijemwo itari yawe, hari akazi uri kurakora katari kawe, ariko original iri kwiraza. Sibijya gusubona ibiruta bijya biriko biraza. Waronse akazu wibaza ngo urahejeje none igiri guhinzu. Waronse akahuzu wibaza ngo urahejeje none nigiri guhe. Ujui Kirundi bwana. Waronse agahuzu wibaza ngo urahejeje none iraguhaye. Amena. Amena. Hari igihe wagize amafungu usaba Imana utuntu twa burebure, Imana amagahuzu kasamire igomba iguherera original yawe. Nurabyumva neza,
harageza aho imana ikwagurira imbibe igwe originale yawe. Yobu yarafise ingamiya, yarafise amakarima, yarafise abana batari beza, ariko imana imurindiriza kugira ngo imuhe original. Amena, amena. Babandi bari kuri mariage y'ikana banyoye umuvinyu utaryoshe, mugabo mwiza uryoshe waje mu nyuma. Akari inyuma kararyoshe. Amena. Akari inyuma kararyoshe. Mbwira mugenzi ngo akari inyuma kararyoshe. Amena. Amena. Waronsa akazi gahemba 10,000, 100,000, 50,000, 500,000, wibaza ngo urahejeje. Ndakwatuye ko 2018 ni fois 2. Amen. Ndakubwije ukuri umutahe wari ufise muri 2018 ugiye kwikubamo kabiri. Amen. Ndakubwije ukuri ubuzima wari ufise muri 2017 2018 ugiye kuba double y'ivya mbere. Amen. Subiri, unafikiria kutabiri mpaka niseme kwanza kwa lugha tu? Ariko ndakwatuye ko kandi ndaguvugishirije ko 2018 igiye kuba nziza mu buzima bwawe. Haranu wagaze wumva ubaye satisfait, wumva umenga urahagijwe. No, ni haragera. 2018 iraje kandi ije neza. Ije neza. Haleluya. Amena. Warudandaza ukadandaza 10,000 ugiye kudandaza 20,000. Warudandaza ukadandaza 100,000 ugiye kudandaza 1 million s'il vous plaît. Ariko Imana igiye gukora mu buzima bwawe kandi abantu bose bazomenya ko warose original. Hari igihe wigeze kubaho mu buzima bwo kwidodomba wibaza ngo Imana yaguhevye, ucironka akantu gasa n'inyishu, ucurumva umenga biraheze. No, ntibirahera. Ariko araza. Ariko araza. Imashini ihingurira cyakora. Iriko irahingura ivya nyuma. Iriko irahingura ivya original. Kandi bigiye kumenyekana. Hari umufianse wapfuye kwemera kubera ubona umenga urakuze. No! Original raje! Kutabyemera. Hari akazi wagiyemo kubera ubona umenga nta kundi ni kwa ndifatisha, none watangiye kuryoherwa wibaza ngo naho saho nurashika haracara handi. Tukira abana twiga turazeme, ari ahantu hari havumye bita kuri Tropicana, hari kwitanganyika ndibazanisaga plage. Abana twigana baca baragenda, uracavyibuka, baca baragenda bageze ku Ntahangwa. Je sinagiyemo ko sinaja mu mwivyo, bacabona Ntahangwa bacabwirana ngo naha nyene. Baroga Ntahangwa baraheza barataha. Baje baratwiganira dusanga kumbe boze Ntahangwa ngo niho Tanganyika. Bwana sade sana. Wewe wageze ku Ntahangwa nuragera ku Tanganyika. Bandanya ivyo biriko biraza. Haleluya. Nigiye cyawe nawe. Hari igihe cyabaye cy'abarunaka, unaho nibiye by'abakina Jackson, nibiye by'abakina. Amen. Amen. 2018 iri kwiraza kandi je kubgawe. Ntuzopfa utabibonye. Haleluya. Mariage yawe uziko mariage yujya muvukana yabaye nziza ucuvuga ngo mana nguzome mariage nkiyi. No, iyo ni pirate igiye kugwirute yayindi. Nurabyumva igiye kurenzako. Amena. Amena. Amen. Hari utuntu waronse ubona umenga urahagijwe, ariko saho gusa hari ahandi agomba gushitse kandi bose bazobimenya. Hari abagusuzuguye, hari abakwise amazina atariyo, ariko waragiye gukora ikintu kidasanzwe bagiye kukwikura bakwite kuri inshuti yawe. Hari ahandi igomba kwagushitsa. Waronse ka diplome ka A3, uravuga ngo naronse diplome ucugira fete. A2 iri kwiraza. Waronse ka A2 wibaza ngo iri kwigenda iduza. Mvuze ama diplome rero bavuze abanse kuvuga amena bibaza ko bitazoshoboka. Ushobora kuba ufise deuxième honoris mugabo Imana iko gutegurira diplome ndugu yangu. No, ibyo Imana ikora birasiga ubwenge. Haleluya. Haleluya. Warakize kamararia wibaza ngo biraheze,
na ya sida iragiye mu izina rya Yesu. Amena, amena, amena. Ndiko ndavuga ko sida zikira nimwavyumva, ariko uyu mwene data twasengeye akira sida ko yashinze intaye ngaha, ndibaza umuntu atangiye kubitahura. Na sida n'akantu gatonya kuri Yesu irahera mu izina rya Yesu. Diabete irahera mu izina rya Yesu. Hypertension irahera mu izina rya Yesu. Hepatite A, B, C, D zirahera mu izina rya Yesu. Ingwara izahe nagira mvuga amenyo arahera, mugabo ni ingwara y'amenyo irahera mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, ikindi gihe wararonsa akazu k'icumba kimwe n'ibaraza, uratamba uratesa, sawa waragize neza, ariko saho gusa ko karacara kapirate. Original iraje. Amena, amena, original iraje. Haleluya, original iraje. Reka nkubwire, ibyawe saha gusa biherera, nejo hariho, kandi uko umunsi ugenda niko igenda ibiduza, ibibika, uzoza ubona ibigushirako ku munota umwe, kandi abari bakuzi bazokuyoberwa. Uzi Yesu bari bamuzi nk'umuntu asanzwe, aba yabaye umunsi yazutse. Baba mama bibaje ngo niyo patron ujya murima, ngo chef ngo tukubaze ngo umuntu wacu. Baba damu bari bamenyeye kubona Yesu basangira isamaki. Mvuze ko basangiye isamaki muca mutangara. Hahandi yajya babona asangira nabo umugate, mugabo amaze guhindurirwa ibihe, baza kumubona yabaye undi muntu, batangura kumubaza ngo chef ngo wewe urabona turabona ko yoriwe patron uyu murima, ngo urashobora kutubwira aho mwami wacu bamuhamze. Batazi ko bariko bazawe, nawe bagiye kukubaza aho uri kandi ari wewe bariko barabaza. Haleluya. Bazogusanga wambaye akakostime keza wagaye hano, ngo patron ngo twagiye tukubaza umukozi wawe ari ngaha, ngo ko ari ngaha, ngo yitwa nde. Uti none Gajan, none uranyibagiye Gajan, reka ni jewe. Amena, amena. Ibiye bitegereza guhinduka. Amena. Rekana na pirate original kwiraza. Nuraheza original kwiraza. Dindira nkubwire, buriya Yobu iyagira ipupa yari no kwiyahura. Mugabe Imana yari mukuyeho abakobwa babarira batari beza, ko ntabwo bigeze babandikwa ko babaye beza. Imana imutegura udukobwa twira, nibikuhangayishe kubona inyenzi ziko zajya twaduhuzu twawe kubera utagira garderobe. Amen. Nubabazwe no kubona wabuze n'igikoni utekeramwo, nubabazwe no kubona wabuze naho akazu k'icumba kimwe n'ibaraza, wabuze naho ushira ibintu, urara mu cyumba kimwe n'ubufu mu cyumba kimwe, ntibikubabaze. Ako n'agapirate original iri kwiraza. Amen. Uraziga yemwe uri kurajya ukumva unyote amazi akanye ukabura n'agafrigo, ntibikubabaze, original iri kwiraza. Amen. Urabona gasha hari umuntu azi kujya anyoye nakaye, sivyo none ukabura agateremusi ndugu yangu yo pole. Ariko original iri kwiraza. Haleluya. Uzi kurya kirundo n'umuceri bitagira gasosi, wihanda ukagira gasosi ukagira kintore ndugu yangu, pole sana. Original iri kwiraza. Sa utegereza kuba, ariko hari ahandi igomba kugushitsa. Uno munsi bakubona usanzwe, ariko ejo uzoza utameze nk'abandi. Bakubona uno munsi uvugana nk'abo, ariko ejo uzoza utameze nk'abo. Uno munsi bakubona nk'uko umenga uvuga nk'abo, ariko ejo uzoza utakimeze nk'abo. Haleluya. Kuko ibihe birahindutse. Amena. Niwiteho kuri pirate, witeho kuri original, kuko iraje kandi ije yihuta. Amena, amena. Baragukebereje bagushiraho pirate, ariko gwawe iri kwiraza. Haleluya. Reka nkubwire kandi unyihanganire. Hari agahuzu wambara atarakawe, ariko gwawe iri kwiraza. Amena. Nikwiranye n'ingene umeze. Hari biraturi kurambara bidakwiranye n'uko umeze, ariko ibyawe biraza. Haleluya. Bibanye n'ibyo wakoreye Imana, bibanye n'ingene witanga ku Mana, ni wategereza kubaho ubuzima nk'ubwo. Oya, 2018 biraje. Kandi bona biza byihuta, kuko bamwe bagiye kubibona 2017 itarahera. Amena. Amena. Ayo samarota ya uronga ku ishure,
ayawe ariko araza. Ayo si amanota yawe uri kuraronka, ayo si amanota yawe, ayawe ariko araza. Samahani, nimba ugendesha moto, si moto yategereza kugendesha. Wari umutaxi wa bajaji, amena, wari umupiloti agendera hasi. Abagendesha bajaji bavuga ngo na piloti agendera hasi kubera amapine atatu ameze nk'ay'indege, amena. Hari igihe uri kugendesha bajaji gwawe yari taxi voiture, hari igihe ugendesha taxi voiture ugasanga wategereza kuba umupiloti. Biriko biraza. Naho Imana itokura, naho Imana itokugeza. Ndakunda kuvuga Obama, n'umuhungu wo ngaha muri Kenya muramuzi. Uwo murotoreye cyangwa akamubwira tuzoba perezida muri Amerika yari gutwenga akegu. Ongo kweli, ongo kweli. Ariko Imana igombye guhindura ibintu. Niraba aho wavukiye, niraba naho wakuriye, niraba izina ryawe, niraba amashure wize, niraba karanga ufise, niraba ubunini ufise, waba ubyibushe, waba wonze, Imana ikakugirira neza. Niyo mpamvu ngubwiye ngo pirate ntuyiteho, kuko original iri kwiraza. Abingo mumbabarira, abo mubana nibo original. Niyagira uvuga ngo ni pirate, oya, uyo ni original wawe, amena. Ukamuta Imana izoguta. Ukamuta Imana izoguta, ukamugumako Imana izokugumako. Haleluya, haleluya. Uyo ni gwawe inango n'iherezo, mwanzo mpaka mwisho, kufa na kuzikana. Ibyo mwakoraniye bitameze neza, musabane imbabazi, amena. Ibyo yagukoreye, ibyo wamukoreye urarikuye kumusaba imbabazi, kugira ngo Imana yinjize original vyanyu ngaho, amena, amena. Uragira intambuko ukagomba gushika kuri original yawe, Satana akazana pirate. Reka nkubwire, muri quartier abarozi baramenya ko umukobwa ari mwiza. Sasa babibona bagahindura ishusho yiwe, ya machance yiwe, za nyenyeri ziwe zo kurongorwa bakazishira ku mukobwa wa naka. Uzoza ubona umukobwa atari mwiza ndetse kuvuga mugabo akawera rongorwa. Witegereza mukiyo umukobwa uziko bakunda kwiraba mukiyo. Umukobwa yiraba gake mukiyo ku munsi, yiraba gatatu ku munsi. Ako niko gake. Ariko abagabo barashaka kumara 6 mois atarigira yiraba mukiyo. N'ubwanwa akabumwa ataraba. Wongo kweli. Ndabeshe. Bwana sasa. Wirabura umukobwa kavuga ati none je bamuri. Kiraba bamuri. Ukiraba bamuri. Ukiraba bamuri ki none jewe. Bwana sadesana. Reka rero acaza udupirate. Hakaza abahungu vrema atanaho muhuriye na gatonya. Yaheza kukubwira ukumva umenga wo mutuka. Wongo kweli. Izo ni pirate, reka zirengana. Uwawaraje. Uwawaraje! 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 Kandi aje ndogo ndogo, kandi mariage nizoteba. Amena! Mariage nizoteba. Ndakubwije ukuri mariage nizoteba. Kuko wawe araje. Umvira, abantu rero bararamira akazi. Akumva umenga akazi ni danger. Akazi murabyumva mu Kirundi. Kamuzizi kadogo. Kamuzizi kadogo. Ariko umuzi uraje munini cyane. Rekana niyo pirate origin iraje. 2018 ni umwaka wacu ndugu yangu. Haleluya. Ni umwaka originale. Ngira mgenza ngo ni umwaka originale. Sura kandi mubwira ati ni umwaka originale. Amena. Amena. Tugira tuave dusenga. Tuza gusenga gute? Gukuraho amapirate yose hinjiremo ama original. Iryo sengesho rero kububakanye mu mbabarire. Ntimusenga ngo Imana nkuriraho nguzane. Mugabo umwe ni yasengeye umugore we ngo Mana ngo leta pepo ya kifo baba. Leta pepo ya kifo ili mke wangu aondoke nipate kumoa yule mama na pesa sana baba. Yari yabonye umutamu ibifaranga byinshi.
atavuga ati jewe ko nkijijwe sinshobora kumurongora ujya mu rusengero bontenga, rero reka nsaba Imana izane imwemu mbi y'urupfu imukureho, hama nze ndongora ujya wose iyo mbevo. Undi mupapa nawe ntiyarakijije, uravyumva, yari aza bamuzana umuntu agwaye amadayimoni, bariko barabaza y'amadayimoni acavuga ngo baza ati maje gukora iki muri uyu muntu? Amadayimoni avuga ngo twari tuje kugira ngo tumuhe nimero yo gutomboza. Urabona nk'ibi batomboza vya loto vyande, yategeza kuronga miliyoni namba ari 100 namba 200. Wao ni acatangura gukemera avuga ati muvemo nyinjiramo kugira ngo abari baza kuronka ya nimero barasadesa. Reka gusenga wabagana amadayimoni, original yawe iraje. Amena. Nurinde kugoka, nurinde guta ubwoko. Murundi yaciye umugani ngo heza guhemuka, ngo ibigori bikera. Bwana sade sana. Nurinde uhemuka, ibigori biraje. Amena. Amena. Igihe cyawe nawe kiragezweho. Amena. Agasuzuguro abayeho mu muryango karahindutse, batangiye kukubaha. Amena. Warasuzuguwe muri quartier, none Imana irakuzaniye original. Agasuzuguro karaheze, igihe cyawe nawe kirageze kugira ngo bimenyekane ko usenga Imana y'ukuri. Barakubwiye ngo iyo Mana usenga ngo ni Imana yahe, ngo kubera ko itaragukorera ibi na biriya. Babwira ati ndinde ya 2018 iraje, nigiye canje. Hari ivyo Imana yakoze 2017 nivyo, ariko 2018 igiye kurenza. Nuravyumva? Hari ivyo Imana yakoze mu buzima bwawe muri 2017, ariko 2018 igiye kurenza. Nimba 2017 twabonye ibyo twumiza n'ibitangaza, 2018 sinzi ngene bizokwitwa mugabo bizorenza. Amena. Izobemeza. Iyo Mana izobemeza. Iyo Mana izobemeza. Iyo Mana hatulogeki. Tumeokoka. Hatulogeki. Tumeokoka. Ishano wari ugiye kuridahwa mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Umusuma yama kwibugiye kumufata mu izina rya Yesu. Kandi ibyo nkubwiye nivyo, waundi yahora guca inyuma ku mugore wawe agiye gufatwa mu izina rya Yesu. Waundi yahora guca inyuma ku mugabo agiye gufatwa mu izina rya Yesu. Iki ni igihe cyawe, kandi bose bazobimenya ko wibutswe n'Imana. Amen, amen. Abahora bakinda ku nzu yawe bagiye gufatwa mu izina rya Yesu. Bakinda bakubita amasatushe bagiye gufatwa mu izina rya Yesu. Amen. Abahora bakuvuga nawe bandikirane mu message bagiye kwihenda yijane mu telefone yawe mu izina rya Yesu. Kandi ejo ni kera, vuba bigiye kugaragara, kandi bose bazobimenya. Igihe kirageze, kandi igihe niki, kandi umwanya n'uyu. Warakubeshera kuri bosi, ugiye kumugundura vuba bidatevye. Haleluya. Haleluya. Wahora yandika utubesaje mubakanya kandikira undi muntu agiye kwiyenda zirungika ku telefone yawe atabizi. Bigiye kugaragara. Bigiye kugaragara. Kandi ndiko ndabivuga ndirenganiye. Kandi uzobibona. Ntuzobure gushima Imana. Kuko ugiye niki nyene. Igiye kugwa original. Pirate ziraheze. Original ziraje. Pirate ziraheze. Original ziraze. Amen. Ko nigiye cyacu. Amen. Tugiye twinjire mu isengesho ryo guhonda. Vuga ngo guhonda. No kumena, vuga ngo no kumena. No guturira, vuga ngo no guturira. Ama pirate yose. Ubwo nyene automatic hinjizemo original. Amen. Ama pirate yose have hinjiyemo originale. Kuko nigiye cyacu natwe. Gweru no musi. Urukundo rw'imiti ruhere hinjire mu rukundo rwa vrai. Amen. Abagabo bari imiti n'abagore baraje imiti. N'abagore bari imiti bihere hinjire mu rukundo rwa vrai. Haleluya. Amen, amen.
amena udufiyanse twariye imiti bihere hinjire mu rukundo rwa vrai, amena igihe kirageze kandi ni ikinyene, amena amena amena. Hari ibintu abanyamureba bashizemo imbere yacu batwereka pirate kugira ngo nitwiteho originale, rero turabikuraho mu izina rya Yesu, amena amen. Ushaka kubiza izina, ushaka kubiza izina, amena. Kashaka kuba ari akazi uri kurakora katari gwawe, amena. Uravye diplome yawe n'akazi ukora ntibijanye, amena. Uravye akazi wategeza kubukora urumva wategeza kuba hejuru yawe n'ibindi nivyo uza kumena, mugabo bikugwaho n'ibindi nuje muri chômage, no bikugwaho n'akazi keza kinjiyemo, amena amena amena. Ngira senge witunganye ube hafi kabisa, ntusamazwe n'ikina kiriya, ko tugira twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Nimba ari abadayimoni bananiranye kugenda, tugira tubomore mu izina rya Yesu bahunge. Hari abandi bafite amadayimoni yanse kuhava, amadayimoni y'ivyaha, ugasanga afite ibyaha byanse kumuvako. Uno munsi turabyirukana mu izina rya Yesu, kuko Yesu yaraduhaye ubwo bubasha bwo kwirukana abadayimoni mu izina ryiwe, kandi abadayimoni barahunga. Ntugire ubwoba, hari abadayimoni bari mu bwoko butandukanye. Ibyo byose ni ibintu bito cyane kuri Yesu, uraza kubona ibitangaza bikoreka. Uyu mwanya rero tugira dusenge, ngira nsengera umuntu wese rero turi kumwe mu mwanya w'amasengesho, kugira ngo nawe Yesu akugirire igitangaza nkuko yama yabigiriye abandi. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, Mana tubabaye, ndagushimiye kubw'uyu mwene data. Mwami ashobora kuba atankomezi nyinshi afise mu buryo w'impemu, ashobora kuba ari hagikizwa. Mana ndakweretse uyu ashobora kuba atarakizwa, nimba agomba kukwakira Mana ndamusabiye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga uyu wundi mwene data nawe afise ibimwagira by'ivyaha, mu izina rya Yesu ariko aragusaba imbabazi, agusaba ko amaraso yawe Yesu yomweza. Mu izina rya Yesu Kristo umwezesha amaraso yawe. Gwera no munsi papa, gwera no munsi yibukwe nawe, gwera no munsi amaraso yawe amweze, ntasure kandi kwagirwa n'ico caha. Maze ndaje papa ndakwereka iyi ngwara uyu mwene data afise, iki kibazo uyu mwene data afise, mu izina rya Yesu Kristo ingwara yayo yose ndayikankamiye. Ndizera ko ubushobozi bw'Imana bugiye kwinjira mu mibiri y'aba bene data, igitangaza c'Imana gikoreke. Mu izina rya Yesu Kristo ndakankamiye ingwara y'amaso, mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese agwaye amaso kira mu izina rya Yesu Kristo. Fata ku maso ndagusengere, fata ku maso ndagusengere mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maso ndayasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ashoboye akora ibitangaza, akora ibihambaye, akize ayo maso amaze iminsi amujya, ayo maso amaze iminsi aduga amadogre, ayo maso amaze iminsi atameze neza kuri uyu mwene data. Papa ndakweretse uyu mwene data nawe afise ingwara yo munda, afise ikivyimbe cyangwa afise amara yabaye ukuntu, cyangwa afise stoma, cyangwa afise kinakiriya. Ingwara yariya yose ndayikankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Wangwara wenda gukankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Nta bubasha ufise kuri uyu mwene data. Ndakangamiye ingwara ya yose y'amaguru, ingwara yo mu mutwe, ingwara yo mu maraso, umugera wa sida mu izina rya Yesu Kristo ndakangamiye. Diabete ndayikangamiye mu izina rya Yesu Kristo. Za hypertension, igitigu, amahaha, ingwara yariyo yose niyo ntadondaguye mu izina rya Yesu Kristo ndazikangamiye. Uyu mwene data akire. Papa ndakweretse uyu mwene data nawe ahari kubukwizera kubwa mwene data wundi agwaye, ashobora kuba ariko arasenga kubw'umuvyeyi wiwe agwaye, canke kubw'umwana wiwe agwaye, canke kubw'ubukakanya agwaye, canke umugenzi, canke inshuti. Abo bose Mana ndabashize mu maboko yawe mu izina rya Yesu Kristo. Urukiza rwinjire, habeho gukira kudasanzwe, kandi baje kwa muganga na muganga vyemeze ko bakize mu izina rya Yesu Kristo. Nderekanye Mana, ndakweretse Mana umwene data nawe
agwaye indwara y'ivyaha, arafise ibyaha byanse kumuvako. Mu izina rya Yesu Kristo ndabyirukanye, mu izina rya Yesu ndabikankamiye, mu izina rya Yesu Kristo guhera uno munsi ivyo byaha ntibize bisubire kandi kumwizingirako. Ico cyaha cyaranse kumurekura, yama yihana agasubira kandi kusanga yakiguyemo. Ndacomoye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nundi munsi ntikize gisubire. Papa ndakweretse umwene data nawe afise umutwaro wundi utajanye n'ivy'umubiri, utajanye n'ingwara. Mu izina rya Yesu Kristo ishobora kuba ari kibazo cyo mu muryango, ishobora kuba ari kibazo c'amatongo, ishobora kuba ari kibazo cyo kwishure, ishobora kuba ari kibazo cy'ahana hariya cyo ku kazi canke cinzu canke ikindi. Mu izina rya Yesu Kristo ndakikweretse mwami kugira ngo ugire icyo ukoze mu buzima bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndirukanye daimoni zitera ivyo bibazo vyose. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye kugira neza kwijuru gukora ibitangaza, ndahamagaye kugira neza kw'Imana gukora ibitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo muri aya masengesho Mana ndagomba ko ibitangaza bikoreka. Reka abadaimoni bahunge mu izina rya Yesu Kristo. Abari hirya no hino bafatiriwe n'abadaimoni, bafatiriwe n'ingorane, bafatiriwe n'ubukene, bafatiriwe binabiriya, ndabyomoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye kugira neza kwijuru abari ko gukora ibitangaza muri iri joro mu izina rya Yesu Kristo. Satana buri kibanza, abadaimoni baburi kibanza, ibintu byose bivuye kwa Satani buri kibanza, maze igitangaza cyawe mwami abari cyo gikoreka mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye kugira neza kwawe mwami. Ndakweretse umwene data yasubiye inyuma, Mana mugirire neza, asure kandi yo aronke kandi ubumote bw'ijambo ryawe, asure kandi gusubira mu by'agakiza. Harabahora bagukorera ibikorwa, harabahora bakuvugira ubutumwa bwiza, harabahora baririmba, harabahora bakora ibikorwa bitandukanye mu ishengero ryawe. Ndabasabiye mu izina rya Yesu Kristo basure kandi mu bikorwa, mu izina rya Yesu Kristo basure kandi kugaruka mu by'agakiza, kuko Satani yo babarenganije, yo babatwaye akayombekere. Ewe Yesu ndaguhamagaye kugira ngo ukore igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese amaze kwihebura, yumva umenga biracitse, yumva umenga karabaye, yumva umenga bishoboka, mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye kandi gusubira kandi kuronka ubushobozi buvuye ku Mana, asoye kandi kubomboka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umwene data nawe akeneye visa, ndasengeye umwene data akeneye kugirirwa neza mu buryo bucange buriya, ndakeneye umwene data akeneye promotion mu kazi, ndakeneye umwene data akeneye ibinabiriya mu izina rya Yesu Kristo. Mana mugirire neza, nawe umutabare, ndazi ko azogushimira. Ndakweretse uyu muryango batararonka kana mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye inda y'uyu muvyeyi mu izina rya Yesu Kristo, mu mwaka nk'uyu igihe nk'iki azoba afise umwana nawe mu izina rya Yesu. Ewe mwami kora igitangaza cawe, reka wigaragaze nk'Imana, abatakuzi bakumenye, bamenye kuri Imana ikora ibitangaza nitwumiza mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndirukanye impwemu mbi ituma uyu mwene data yamayibwa misi yose yamakora mugabo akaba yibwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagaritse kwibwa mu buzima bw'uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ijuru bugaragare. Nderekanye ndakweretse Mana uyu mwene data afise ingwara idatahurika, yaragiye ku baganga, abaganga bamubwiye ko batamenya ingwara agwaye. Mu izina rya Yesu Kristo urayizi Mana, kora igitangaza guhera uno mwanya, ingwara imenyekane kandi ivugwe kandi kire mu izina rya Yesu. Urabishoboye. Ndakweretse uyu mwene data nawe afise umutwaro wo mwibanga, nta nubwo yemera gushima kuvugira hejuru mu bantu kubera ari umutwaro wiwe wo mwindani ibwina. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusavye Mana ko mukorera igitangaza, maze ni wamukora ico gitangaza ndazi ko azobivugira hejuru, azovuga ivyo wamukoreye bikomeye kandi bihambaye. Ndaje imbere yawe Mana nizeye kuza kubikora kandi nsenze mu ncamake kuko ndazi ko vyinshi uza kubikora. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Yesu ahezagira umuntu wese turi kumwe muri aya masengesho. Yesu yabikoze, ugira kwizera. Nimba ari cyo Yesu yagukoreye muri aya masengesho canke yagukoreye mu yandi masengesho twasenze, unyandikire message ubunyene kuri 76 96 96 96, utwandikire iyo ntahe. Inyuma y'aka karirimbo kagufinya turaza gusoma intahe zabishuwe. Afitiye byinshi mukinga zatiwe, areba ibyo gusa ndaje naje umutima.
turageze rero muri wa mwanya wo gusoma message yabishuwe mutwandikira kuri 76 96 96 96 reka turabe message ya mbere ni message yande message ya mbere ivuga ati amen amen pastor jewe ndashima Imana cyane yagutoranije kuko uraturemesha cyane kandi waransengeye mama wanje agwaye umutima none yaragiye kwipimisha asanga umutima warakize. Oh amen amen amen. Undi rero yatwandikiye kuri 76 96 wishuwe n'uyu ati Imana yaranyishuye umutwaro nari mfise yakijije mama wanje yararemvye cyane. Oh babaye babiri ba mama wabo. Oh amen amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 ati Yesu ashimwe ndi mu buterere naringwaye ndakize Imana ibahezagire. Amen 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 amen. Ini message nayo ati jewe mba imubimbi mwaransengeye ngwaye indwara yo mugwano no mu mutwe mugwano sinzi icyo agomba kuvuga none narakize ndashima Imana kandi mwaradusengeye twabuze iparasere yo kubamwo none ubu twarayironse mubandanye mudusengera. Oh Imana ishimwe cyane ati Imana ibongere amavuta. Ubundi nawe ati Yesu ashimwe pastor ndi kuntamba muradusengeye ciye numva igihindutse ku mutwaro nari mfise ati nitwa Jean Petit ari ibubanza. Ubundi nawe yatwandikiye kuri 76 n'uyu avuga ati ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe waransengeye ndaronka akazi ndi mukajaga Imana ibahezagire. Amen amen. Kandi bagize neza kuza baratubwira aho bari nukuri turabe basavye muze muratubwira aho muri kugira ngo bitunezere kumenya ati tuko dusengera abantu bari mu karere akacanga kariya. Yesu ashimwe cyane mukozi w'Imana ndashima ko mwansengeye Imana ikishura nari mfise umutwaro wabamfitiye amadeni baranse kuyama ariko Imana yaranshoboje gukora ivyo nari narateguye none Imana ibongera inkomezi ndi mu Gasenyi. Amen amen amen. Yesu aguhezagire nawe. Turasoma kandi ni message ku watwandiki kuri 76 ati pastor mwarasengeye umufasha wanje yarakize indwara yari yananiye abaganga. Oh Imana ishimwe cyane. Turabandanye dusoma message zanyu kuri 76 Pastor nanje ndabashimiye cyane mwaransengeye Imana yaramaye urugo kandi rwiza igira ko inkorera mariage special kandi ahi Bujumbura mba mucara ndibaza yagombye kuvuga carama mucara murakoze. Oh Imana ishimwe cyane kuvyo yagukoreye. Uni nawe ati bite ndi mu Kinama muri Gitega nanje mwaransengeye ku kibazo ndimo ndaremye kuko ndabona ko bigiye guhera. Oh Imana ishimwe. Undi yatwandikiye kuri 76 ati Yesu ashimwe pastor mwaransengeye ndaronka umwana mwarakoze ndi mu isare. Oh Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati pastor Imana ishimwe ndi muri commune Isare mwaransengeye ndaronka akazi musengere ndonka umugabo nawe. Egome Yesu araza kubikora ibafise benshi cyane kandi nkuko usenga uko hari n'urwo asenga ngo Imana imuhe umugore. Egome ndazi nyishu ziriko ziraza. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 ati pastor natwe mwaradusengeye ubu turafise akana kitwa Iribagiza Bonheur turi mu Gasenyi. Oh Imana ishimwe papa Bonheur na mama Bonheur
na mama Iribagiza, papa Iribagiza. Yesu abayezagire cyane, ndaryohewe cyane ego kabisa. Undi munsi rero muzonyereka ako kana ko ari mu Gasenyi, ni ngaho Bujumbura ndavyizeye ego cyane. Undi nawe yatwandike kuri 76 96 96 ati bite mwaransengeye ngwaye mu gikiriza ndakira, Imana ihabwe icubahiro, ndi Bujumbura, merci. Merci namwe. Uwundi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 ati bite ndashima amasengesho mutugirira, jewe ndashinga intahe nari mbabara mu nda cyane Pastor Jackson, ariko ubu ndumva nakize, uhezagirwe utwame hafi, ndi mu Kibenga, murakoze. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndi Imwaro, ndashima Imana kuko wasengeye ikiza abana banje, kandi namwe mudusengere kandi egome cyane. Undi yatwandikiye kuri 76 76 sorry 76 n'uyu avuga ati ndi Ibutaganzwa mu Kayanza, ndashima Imana mwaransengeye, none madame ariko aratora gatende ndibaza n'imitende yaragwaye mu kuguru, murakoze. Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 ati Yesu ashimwe, hama nanje naratabawe cyane, narakiriye agakiza, nari mboregwa, rero muransengera ndabiheba, Imana ibandanye kubakoresha, ndi mu bwiza. Imana ishimwe cyane. Yesu ahabwe icubahiro rwose. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 ati Pastor Jackson amahoro, mwaransengeye ndakira, ndi Gitega. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor, jewe ndi Muhanga mu Kayanza, nakiza amaso ubu nyene, ndabashimiye cyane gose, Imana ikongera umugisha. Amen amen amen. Imana ihabwe icubahiro gose. Undi nawe ati ndi Igitega, ndashima Imana mwaransengeye, nanje nigeze guhemukira umugabo nkamuca inyuma, none ubu narabihevye, mushishikare kunsengera kuko iyo ndiko ndasenga canicwa n'amarira. Imana ishimwe cyane ko wabihevye. Imana ihabwe icubahiro kabisa, ko wahevye ibintu bimeze nabi nk'ivyo. Yesu akugirire neza. Undi nawe ati bite Pastor Jack, mwaransengeye ndareka gukunda abahungu nkiri muto. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 undi ati mwarakoze, mama wanje yarongewe iminsi yo kubaho, yaragwariye mu bitaro Igahombo, muramusengera none ubu yarakize. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor Jackson, mwaransengeye nari ngwaye amenyo, none narakize, mwarakoze, Imana ibakomeze, ndi Muramvya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe gose kuvyo ibandanye ikora ku bantu bayo. Undi yatwandikiye kuri 76 n'uyavuga ati ndi Mwijenda, mwaransengeye ndaheba ubusambanyi, munsengere ndonke umwana. Yesu arabikora, ko wahevye ico cyaha n'ibindi Yesu araza kubigukorera. Undi nawe ati Yesu ashimwe Pastor Jackson, mwaransengeye ukuguru kurakira, buhezagirwe, ndi Muramvya, murakoze. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndi mu Kigobe ariko mva mu Kayanza, ndashima ku masengesho mwansengeye, Imana yarampaye akazi. Imana ishimwe cyane. Undi nawe amahoro, mwarakoze kusengera, nari ngwaye ibintu bimbuza gusenga,
none vyaraheze ndi karusi. Iyi ngwara y'ibintu vyamubuza gusenga yari ikaze. Turabandanya twakira message zanyu kubishuwe kuri 76 96 96 96. Uyu nawe ati Yesu ashimwe cyane, mwarakoze cyane, mwaransengeye, umutima wariruka cyane, none ndiko ndakira. Ndiko ndakira nje nibazagombye kwandika ndi mukike nubu mushishikare kunsengera. Egome cyane, Yesu abandanya kugirira neza. Undi yatwandikiye kuri 76 96 96 ni yavuga ati Yesu ashimwe pastor, nari mfise ibibazo none mwaransengeye birahera. Yesu abahezagire ndibukira sazi. Imana ishimwe cyane. Yesu ahabwe icubahiro cyinshi cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, nanje ndashima Imana yampaye amahoro mu mutima, nanje ndabashimiye ndi mu irohero. Imana ishimwe cyane ko yaguhaye amahoro mu mutima. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndagushimiye kuko nari mfise umubabaro mu mutima wanje, ariko ubu ndishimye. Yesu nabahezagire ndi mu ngagara. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe gose. Avuze ati ndishimye, ndibaza ko atari kirundi, abagomba kuvuga ati ndanezerewe. Undi nawe ati pastor, ndashima ko mwansengeye ndaronka inzu, ndi mu Ruyigi, Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 ati pastor, Imana ishimwe, mwaransengeye ngwaye kivyimba ndakira ntabazwe, ndi musigati, mwarakoze kudusengera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndi ku matafari, mwarakoze kunsengera, naribarutse neza naho benshi atariko bavyipfuza. Pole sana, bipfuza ko utovyara neza, ariko Yesu yagombye kuvyara neza. Yesu aguhezagire cyane. Undi nawe ati Yesu ashimwe, mwaransengeye kandi cyane, umufasha ari Bungenga, hari haciye hafi imyaka 2, ndi muri quartier 9. Ndibaza ari mu ngagara. Imana ishimwe cyane, 2 ans, imyaka 2 utaronka nakana vraiment, ariko Yesu akaba yabikoze. Imana ihabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati murakoze, ndashimye amasengesho yanyu, Imana ibahezagire, ndi Butambara. Butambara sindahamenye. Yesu aguhezagire cyane. Undi nawe ati ndi mukajaga, mwaransengeye ndakira sida, mwarakoze. Hii sasa kubwa jameni, iki ni kintu gikomeye. Inimero zawe ndazibona, ndaza kuguhamagara ndakubaze unyereke n'impapuro. Amen, amen. Kadasubire mu message ati ndi mukajaga, mwaransengeye ndakira sida, mwarakoze. Amen, amen. Je rero ndasabye ko uzonyereka impapuro. Izi nimero nizere ko ari izawe, sindazivugiraho, ndizera ko ari izawe. Ndaza kugutelefona ndakubaze, tuvugane, unyereke n'impapuro, zemeza ko wakize. Ari abantu batemera ko Yesu akiza sida, ari abantu batavyemera ko Yesu akiza sida. None nguyu uwo Yesu yakijije sida, kandi ndazi ko umuntu atokwibeshera ku nyungu zihe, amenyekane ko atani izina yari yanditseko. Yesu aguhezagire cyane. Je ndaza kukurondera ko nabonye nimero zawe, ndaza kukurondera tuvugane, unyereke impapuro, unyereke kabisa, kuko benshi cyane, benshi ntibemera ko Yesu akiza umugera wa sida. Kandi naje ndafise icemeza, ndafise n'impapuro zabona sengeye barakira sida. Ndabasaba impapuro barazimpa. Egome ndazifise, wo harirayo twovugana nkazimwereka. Yesu arakiza. Ndaryohewe cyane kuri uyu yakize umugera wa sida. Nta kwizindi ngwara zakize, bamwe baravyemera ko zikira, ariko umugera wa sida n'abatavyemera ko Yesu yagukijije. Je ndagutelefona, umpe impapuro, unyereke impapuro zingene wakize umugera wa sida. Ego kabisa, kuko umuntu akize acaja kwa muganga nawe akaca avyemeza. Reka dusome indi message. Amahoro mwene data Pastor Jackson, mwaransengeye, Imana yarashumbushije abana
kuko abo nari mfise batatu bavuye mu mubiri. Imana ishimwe ko yagushumbishije. Undi nawe ati amahoro mwarasengeye ndaronka akazi ndi mucoga muhezagirwe. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati Imana ishimwe ndi mu Kigobe mwarasengeye ndakira ukuboko kwambabaza cyane. Imana ishimwe cyane. Uwundi yatwandikiye kuri 76 96 96 96 ati Yesu ashimwe ndashimye Imana ko yankijije ingwara yambabaza. Imana ishimwe cyane. Ndabona message aracarimo menshi bashangirene. Reka nsome nka zingahe hama abasigaye mutwihanganire, murabona ko umwanya uri kuragenda, zoca tuzisoma kwa Munguza. Amahoro mukozi w'Imana, ndashima ko kubona nararonse umwana w'umuhungu, ndashima mfise n'ibyishimo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe gose. Uwundi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 ati mahoro mukozi w'Imana, nukuri warakoze kudusengera, nararonse umufiance, nukuri ndamufise, Yesu abahezagire, ndi mu yanditse mu mutaye, sinzi ahari ho mutaye. Undi nawe reka ngarukirize kuri uyu mutwihanganire, abandi tuzoce tuzisoma kwa Munguza. Amahoro mukozi w'Imana, nari ngwaye umugongo none ndakize, kandi mukozi w'Imana ngwaye umutwe umfashe gusenga. Imana ishimwe yakoze ivya mbere, iraza gukora nibindi. Munyemerere n'ukuri tugarukirize ngaha aya ma message mungaho kubandanye wandika, naho yoshika sanga pijoro nta kibazo, naho yoshika ku munsi wejo nta kibazo. Kwa Mungu Imana ibidushoboje nizo tuzoherako. Ego kabisa Yesu abahezagire. Kandi iyi ntaye y'umuntu yagwaye yakize umugera wa sida, iyi kabisa ndaza kuyikurikirana cyane. Yesu abahezagire. Muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana.